Muri Uganda muri kano kanya tuvugana bimeze gute? Ndabibutse ko uno munsi ari tariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 niryo sango gitora kuva mu bucagucagu bwo kuri uno munsi wa kane abene gihugu muri Uganda ikampara barafise inyota nyinshi cyane aho bazindukanye niyonka kuja gutora, ariko hari ibintu biriko biraba muri Uganda vy'ama Insolites, hari ibintu bitabaho, ibintu muvyumvisa namwe mutanga canke mutarimitetse ko vya ku gihugu giteye imbere kumbure ku rugero nyene kigeze ko nka Uganda turaraba ama Insolites ku bene gihugu, turaba ama Insolites ku bikoresho, turaba ama Insolites mwitora, eka turaba ama Insolites kwa Museveni nkuko bisanzwe biri. Duhere hehe rero? Reka imbere ko tuza mwido nido ryaya matora yo muri Uganda kuko ibiko birabana kambaro kibara, reka tubanze duhere muri Uvira hari inkuru y'akababaro, nico gituma ndayivuze mbabaye ntaco dupfana, ariko uriya mugore bamwishe ivy'agasinaguro. Uriya mugore bari baragize maîtresse de la ville d'Uvira canke ujya baguma bayahagiza n'umumama mwigeze kubona yifotoza ahagaze yambaye bagapira ari imbere ya Maire ya Uvira. Abatamubonye reka gafoto ndagashira hano nasaronsa gafoto gasa neza cyane, nacukumbuye aho ndakaziga kumburengira kari mu mashini naho yanzimanye, akashira gafoto hano mubone mucamo mubona abagafise mucamo mwibuka uyu mama ubu ntakiri mwisi y'abazima. Byagenze gute? Uyu mama hatangwe gusirikira amafoto yiwe bamwishe nabi vya bindi naje mbonye iyo foto vyansesemye vyandenze, bamwishe gushika naho butumbutumbu bwose babusohora hanze. Yanyico yabo nama nakubwiye kumwe basanzwe babikora mu kwica, kandi nari naheje kubibabwira mu kiriya kiganiro twakoze tubabwira ko AFC M23 zimbwebwe zasarambwe iyo bazirashe bakazibabaza, urumva aba office 23 ni benshi naho tutaramenya neza imitwe canke aba personality bari hariya muri kariya kanama, ariko nababwiye ko AFC M23 izimbwebwe zasarambwe RDF Paul Kagame mu kwihora inzigo afise irarenze. Ndabibutse ko Paul Kagame yiciye abitwa ko basangiye ubwoko basigaye mu gihugu cy'u Rwanda, we avuye ikampara avuga ati je nari mu buhungiro kurya ubukoko bwo mu biharage, nange muri mu mirete ya Havyarimana, bose aragandagura. Mbwira rero afashe umukongomani ataco bahuriyeko, uko niko biri. Rero uyu mudamu yagirizwa ngo trahison, yagirizwa ngo ubutretre, yagirizwa ngo kumena amabanga, kumburengira bo biyumvire ko ari nawe yoba yavuze ivy'iyo nama, ariko bamaze kuvuga trahison twese twaje nka je ubwanje ndiko ndagerageza kurondera ico yoba azira, amaziki yaramaze kugira extra izimeze gutera, amaze gukora ibiki nibiki. Je nk'ubwanje ndamuheruka kuri iyo foto nyene, nta bindi birebire nabwigire ndamubonamwo, ariko yagirijwe ngo trahison, haute trahison. Urumva ko ngo ni gihemu co hejuru cane, nico gituma bamwishe muri irya nzira. Yacumiswe imbugita ya hano mu mabere, baramwambura impuzu zose, yari yambaye agakanzu k'amashugwe, gusa Imana afise nuko yari yambaye impuzu munsi bijya basigaye biharaje bambara amakora. Iyo kora niyo yamubikiye ibanga, ariko nta banga ry'uwapfuye. Bamwishe nabi. Amafoto ndibaza ko bamwe bayabonye muri Ville Podcast TV muri groupe, ariko abatayabonye nabo barashikuza muri groupe canke bakanyandikira, ariko ifoto z'uyo mudamu ndabibatuye yishwe nabi. Ego nabandi bose baricwa nabi. Hari n'irya foto twabonye yejo nyene mu Karundo hari iriya bombe isambura irya nzo y'amanama urya muntu yacitsemwo kabiri, ariko bamwishugwa agashinyaguro. Ngira umwe wese yaza gakata avuga wewe rero wagize ibi, warasubiri uragira ibi, wene waduteje ibi, wene wagize ibi. Umwe wese ngene camwagiriza cose barasubira. S'il vous plaît, yishwe nawe ujya mudamu. Rero narinje duhere kuri uno mudamu kugira tugaragaze inyungu canka kunguko kaba abantu bakorana na RDF. Umuntu akorana na Paul Kagame, finissage ya Paul Kagame, finissage aho umuntu yubaka inzu agagira ibintu bigezweho akarangiza n'akarangi canke n'utundi tuntu tunyerero tuverne kugira igihome ntigicafura inza yibungabunge. Paul Kagame suko tu finis ton boulot et toi ta vie est finie. Nuko Paul Kagame umurangirije umuhaye remise nawe aca kuremeta au diable. Nuko bimeze. Abantu bose bako barajanga aho bagorora amazosi, ndavuga ba Corneille Nanga, ndavuga ba Bisimwa, mwarabonye paruku we ko yamugize fye nkuru, makanika nimbari sinzera ndakunda kunanirwa gutandukanya makanaki
na makanika ngira ni makanika umwe wo mu Minembwe koloneli makanika mwarabonye ivyo yamukoreye rero nta nyungu kuri Paul Kagame ni benshi bakoranye birangira birutseko ariko mvuga ati rest in peace hamwe n'amakuru n'ubusesanguzi reka dufate kano kanya ducisha amatangazo uno muntu n'ukuri yishwe nabi ariko byari bikeneye ko mumumenya ifoto niyo naberetse ariko ifoto y'ukungene yapfuye ntibikunda nababwiye ko YouTube idufatira ibihano canke igakora ikindi gikorwa kigize uku nakuriya rero bimeze gute tugaruke rero ku matora ya Uganda kuko benshi ubu muri no mwanya ivyo bibaraje ishingana ngo mbona nandikirwa nsubira na job ganje na nkiriko ndarondeza nsubira kuko na murasanzwe mubitse ko connection yacitse ariko harabahizi hari abantu bize IT mwabajene mwe mukurikirana Flow Podcast TV ni mukomeze kwiga ibijanye n'ubuhinga kuko isi nihigeze ubu ni telecommunication nta kindi uba amafaranga hari amaje do hazard basigaye bashiramwe amafaranga ngo $20 $10 kikaguma kikungukira ivyo byose ni IT ni telecommunication ni technology hari ibintu byose kuzimya imodoka kuyikomanda ikakira distance inzu miryango ikiyatsa amatara nibindi amatara yo kubarabara ibintu vyinshi cyane kuduza ukwezi artificiel kwandika welcome to Burundi hariya mu kirere bikaguma yatamugozo bifashe tusa ni technology dukeneye rero ubwo bwenge bw'abajene urunganwe nkanje mukomeze mwiga cyane muja mu bintu vyikorana buhanga kuko niyo si tugezemo rero hamwe niyo si tugezemo abajene bagerageje guhakinga barakoresha ama VPN atandukanye ko nabishe bashikirije mu kiganiro ejo rero amafoto twayaronse amareresi gusa niyo yanshikiriye ariko ukungere bako barayarungika nta karite afise kandi ni na manini nabonye yo mfata umwanya muniniya rero reka dukoresha amasanamu yo ndayafise aho ikintu ca mbere kwanza mpera kubijanye n'amatora nago nkomera amashi igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mpereye kuri nyakwigendera surtout mpereye ndasubiyemwo mpereye kuri nyakwigendera nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza Petero Nkurunziza aho uri no kuri uruhuka amahoro warahaye iteka igihugu cacu ciza cy'u Burundi ndavuga mu bijanye n'amatora no mu bindi vyose ukiyobora vyifashe gute rero ku rugo ruhande ndibuka Burundi bufatirwa ibihano tukugarirwa amasoko yose gushika naho amahera y'amatora yava mu mahanga niko no bivuga hanyuma arabiraba sekuru w'abarundi aravuga ati akana gasuzuguro reka twitegurira amatora yiwacu hama bigende neza twarabikoze ariko twatangura umengo abarundi bavuga ntavyo tuzoshobora amatora bisaba amahera menshi ubwi waratanguza aragenda aradepoza amafaranga abandi barakurikira na agenda kurikira nabandi barakurikira uburundi busidukana niyonka turategura amatora twararonsa amayirine ndavuga ni vya bidobo vya bintu duciramwo amajwi twararonsa ajya kugenda kwinyegereza ijya terme technique y'ibijanye n'amatora kajya kazu nta sinzi ngene bakita ariko ni kajya kazu nyene kitora ka kantu genda kwinyegezamwo kuguruka nkuku ceka kuguruka incuro zine biravana twararonse amaanke turaronka n'amameza ariko ikampara kwa Museveni na kambaro kiba ndabira ikampara kwa Museveni na kambaro kibara bako batorera mu mabase ngomba ndabacapire ishusho murabe ubuzima bw'ikampara bako batorera icambere na mbere ona ko twe dutorera mu mashure mu masare ahantu hose hari des infrastructures publiques canke privé vyotuma naho imvura naho yogwa tutonyagirwa kwa Museveni suko amashure yose arugaye ibintu vyose birugaye amasare yose arugaye urumva bako batorera mu bugaragwa mwibarabara barazibira hirya na hariya bararondera gusa hano hagutse canke mu kibuga ahariho hose bashoye kuba bo kwiza abantu bako gace bagaca bashira intebe bagaca bashira ona za base bakarabisha umuntu muri restaurant kaka base kanganuko niko kaka tugenda kwinyegerezamo muri Uganda nta kwinyegeza muri Uganda nta no guta amasegonde ni bakubatorana ubwoba harimo iterabwoba ridasanzwe harimo igitsure kirengeye urugero bimeze gute rero woratora uragenda hariya nyene utangurira gutora ikarata bakaraba bagaskana ID yawe hanyuma ugacuza ukavansa ugeze imbere igikurikira ugenda mwibase ibase riringa ijya base nyene none singiye muhava mwibaza ko ndababesha si ijya base nyene wogereza mu umwana canke ijya base bakarabiramo niho uhindukiriza amakarata
nimba ushira ko kuri burya ni Caguranyi Robert Caguranyi Bobi Wine ubitora babona presque babona umuntu muremure arabibona ivyo uriko uratora Museveni umutoye barabibona utoye bajya abandi kuko abakandida arandwa ya presidence ni abakandida 8 ariko nibi byose turabigaruka ko turabigituma aba bose batandatu batavuzwe ariko akavugwa Bobi Wine hakavugwa na Museveni. Tubanze tuje kwanza hano mu busesanguzi bwano matora Ateje isoni Museveni n'umuhungu wiwe n'abakimra mukikuje barasuzuguje Uganda sinaniteze ko Uganda yokora amatora bishe amatora suku hamwe n'ukungene Uganda isanzwe yiyemera wumvisa akanwa kabo kumva akanwa k'uyu muzehe nukuri sinanzi ko bokora amatora nkaya nukuri banyihanganira ukagenda mwibase ugahindukiriza ikarata yawe hajya ugatora uwutoye ugacutambuka ugacugenda ugashira muri Ile abanyarwanda bo batwenze sinza abantu bagenzi banje bari Uganda abarundi bari Uganda bari mu mahanga bavuze atakana kumiro kuvisi yabaho ubwa mbere tubonye amatora batorera mwibase iyi base dukarabiramo hanyuma ikintu kigize ngo kirazibiye gitandukanya uwashitse ahatorera mu nzu yitora nahidahari muri zone yitora ni balize de signalisation ona ziga balize za police usanga zanze ko do not enter ntiwinjire canke ziga balize bakoresha muri construction zimwe zifese rouge blanc agena amabarize de signalisation mugabo arriba kuko ari barize de signalisation nke bashinga kuma bagaragaza ko ari dodane harakantu gusa kaka modification gatuma imodoka igabanya kajya daziga ni barize de signalisation iki rero ijya barize de signalisation arriba niyo bakoresheje umugozi ukikuje uva kuri izo meza nizo ntebe bicaye ko abo bavuga ngo ari mu bureau de vote or bari mu kirere de vote niko no bivuga hanyuma hatanduka abo bantu rero uwutora n'abatonze ku mirongo batandukanwa n'umugozi can you imagine aya niyo matora ari karaba muri Uganda Bobi Wine we yamaze guclaiminga ko amatora yibwe nta gisigaye ubu Gen Z iri ready abanya Uganda bashaka impinduka bari tayari ikindi naco gitwengeje kandi giteye n'ubwoba cateye ubwoba cyane ngo abari hagufi ya Museveni nuko Ikampara muri centre hagati mu muji wa Uganda nta bantu bariko barahatorera nkuko yaravyiteze abantu bose ngo baduze gutorera presque mugabo simvuze bose presque bose baduze gutorera mu mitumba yabo hari option zibiri umwe wese yaduze gutorera iyavuka bamwe baravuga ko bwo bari ubwoba ngo bwuko hagomba haduke manifestation ko barazategezwa kuyiba ngo iyo manifestation rero ngo ufise agatwe gato we yamaze kwidugira gutorera muhira hanyuma azoce yigumira muhira rindire manifestation iherere iyo ni option ya mbere option ya kabiri irikira no gwanugwa nuko ngo bahisemwe kuduga mu mitumba kuko ariho ngo vyokoroha ngo nta mati ya gaze ngo nta bapolisi benshi bahari nko nk'Ikampara ngo bagize manifestation mu ma province hama bakamanuka bashungurukiye rinye bakaza bahitana nyene nka kurya kw'imvovo ngo niyo nindi strategy abantu bakora no gwanugwa ko Bobi Wine agomba gukoresha n'abamuyoboka ariko muri Uganda hari ubwoba budasanzwe sanzwe rero Bobi Wine yatoreye iwabo hitwa umvi yavuka bahita Magere canke Magere ngira kumbure Museveni nawe nyene yatoreye iwabo abakandida rero nkora nababwiye abakandida ni 8 nkuko mubabona hano abakandida ni 8 murabona ko Bobi Wine baruhiye kumugira uhanyuma ariko kujya se kubanza arashoye kuba ari mu kibanza ca nyuma ariko bikarangira ayoboye igihugu aba bose rero bari hagati ya Museveni na Bobi Wine bari nire ku bintu bya influence mu gihugu ni babandi nyene baherekeza bavuga ati turafisa amahera turujuje ibisabwa kugira umuntu yitoze mu bukuru bw'igihugu ariko nta influence nini ntabwo banabukeyi bateye Museveni mbere ndabongerere ko benshi bavuga ko ari aba bose ari karata za Museveni kugira ngo bereka makungu ko amatora muri Uganda ari libre hiyama hitoza ugomba sico kimwe no mu Rwanda murabona ko n'ubu Victoire Ingabire ari karakurupisa aboreye mu mwibohero kandi ndavuga ati Victoire Ingabire akome tugire vive Victoire Ingabire tumusabire koroherwa kandi ari kugwe vuba uko niko biri rero
hariya muri Uganda na kambaro kibara samatora ahubwo nibaza ko ari ibindi bintu baba kwarakina bariko barafuruguta n'ukuri na Museveni yatoreye aho nyene mu Bugaragwa, Bobi Wine yatoreye mu Bugaragwa, izuba riva tugaca tuvuga none kubo ari mu Rushana atari muci atari muri Sama babiharuye gute nubona ko bari bateguye kumura kavuyo hamwe n'imvura naho yogwa bice birangira nko kumengo birapfuye canke baca baronka kanya ko kwensiramwe ivy'iwabo muri urya mwanya wo kwirukanza bijya biirne ofete ugerageraje gukoresha ijisho rya gatatu ukiyumvira neza uratahura neza ko hari ikintu bari bateguye hari strategy kumbure bisunze imvura ngira umwe wo muri Agebo hano mu Burundi yari burya ni Agebo hari imijejwe vy'ikirere ndakunda kuyitiranya Ajebu soit ni Ajebu canke Agebo je ne sais pas ndakunda kuyitiranya na ndakivuze ucumengo gisona nka cakindi c'abageriseri bo mu Burundi hari abajejwe vy'ikirere hano rero ngira n'abajejwe ikirere muri Uganda baramubwiye ati President Rokenze imvura zoba ari he muzotorera mu Bugaragwa kugira imvura iguye tuzohaguruke tuvyirukanganya hama tushe tugenda durashiramwe amajwi cyo niko niyumvira yari yateguye ariko reka turabukungene bigenda ikindi naco gihari nuko umukuru wa Seni ahagarikiye amatora komisiyo ijejwe amatora yavuze ko amatora atarenga no munsi amatora atangura mu gatondo saa moya ngo aze guhera 12 bisigura ko ubuza kuza nyuma ya 12 atakigwa ariko acarashira ko notebye amaze kuvuga ngo uzi nyuma ya 12 ntiyakigwa aha ni mu gihe Gen Z abajene bakunda kuza ubwa nyuma bagira gasunika rugi sinzi yo baba bavuye ngira bari mu mirimo yabo canke baraye bavyihaye nkuko abantu babivuga rero acavuga ati okay wa 18 tumwakira ariko 18 gerera ko ari ngaha turamwakira nico gituma twemeye kugura amatoroshi ubu bafisa amatoroshi amasola biga vyaka batarinze gucomeka ku muyaga nkuba la torche chargeable bavuze ati nuwanyuma zo bari ngaha 12 turamwakira donc bafashe ya strategie y'amabanki iyo winjiye 17 kagera ari yuri uratsko babirangira bakwakiriye kiretse hari ikintu kitameze neza mu byo waruje gusaba nuko biri rero update ku matora ariko araba hariya ikampara na niyi hanyuma ibigenda gukurikira ubu nituze muri Kampala abari Kampala bambwiye ko ntiwonamenya ko hariko harabana amatora mu mujyi wa Kampala abantu baracecetse urumva nihaza kuba explosion iza kuba ari explosion sindamusiga natwe turaza kuba turi hano tubibamenyesha tubibutse ko nta Flavor Podcast iva tamwebwe mwaraheza kiwe mugeraho muba mwubahwe ciao ciao